mu gihe ushobora kugenda mibarabara bakakuyitirira bivanye n'indirimbo shashe ya Orege ubigenza gute uracangira n'amaguru canke ushabinyegeza kwa kundi nyene tuzyuka uyu muntu amaze kuba umustar akamenyekana mu bantu bitari ngombwa yuko yiyerekana oya mbo kwiyerekana mbo sometime ari ukuntu cyitwa umaze niyo mpamvu nakubwiye umaze gutahura kufise Sibakunzi ba Shuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba minyuma ya camera ni Alexon abandanye baha amasana ameze neza cyane uno munsi ndi kumwe na wa uri novuga yuko ari umwe mu badanseri kishi na keshi y'umuravye ama video yiwe akunda gushira ku mastati cyangwa kuri page ya Facebook ushobora kubona yuko ari umwe mu badanseri bashobora kuba bifashe neza akazi kabo basanzwe banakubaha numwe mu badanseri novuga yuko dukunda kumubona na Channy Queen ariko Channy Queen gusa abandanye yamatambira Channy Queen gusa yamatambira n'abandi baririmbyi beshi bagiye batandukanye kandi numwe mu danseri maze kubona amaze kuja mu maklipe y'abandi basani meshi atandukanye novuga yuko izina ararifise reka maze namakaze kuri Cyubahiro TV abaramutse wenyine abanze yidondora amazina yiwe yose ubundi umuntu yo tumutumiye twashaka kumumenya nkawe n'igihe yabitanguriye mbega n'iryari yabonye kano kazi ko gutamba gashobora kumuriha ndakora mu kijumeze neza ego ndashima boss tushaka twidondora akazi je mbo amazina y'abavyeyi ni Ipax niko bamye okay hama amazina dance yamaye ni Brown Afro Dance nkuko mubizi ego mbo je ku kibazo mwambajije ni dondore mvuge ukuntu natangiye gutamba byari mbo jewe ku bwanje mbo naravyisanze mu cyambere naravukanye impano nta muntu umwe yanyigishije gutamba nuko gusa nabaye inspire ku banyamahanga nyene nka Chris Brown ubu fise 19 ndi muri carrière ya dance imyaka 19 ndi muri carrière ya dance kurumva kugeza ubu numva kuva iyo 19 gushika muri 2023 ndacatamba kurumva ego ndibaza nivyo urumwe mu bantu bahawe agashimwe na Diamond guha telefone ya Itere ubwa mbere na mbere ugitora telefone byagenze gute aragashimwe gusa kungera watangiye indimbo ya Diamond bo ico kintu ndacibutse kwanza ndagyoherwa cyane gose kuko mu Burundi yari jenyene kuko iryo higanwa urumva baratangaje Diamond yaratangaje ihiganwa kuko yari Diamond afadikanye na Itel Burundi mbo Itel kwanza igihugu cyo isi yose kuko Itel mu isi yose kurumva mbo je naronse amahigo yo kuba mbere ndaronka telefone ya Itel yitwa Nimbalipe ndayibagiye yari nziza cyane gose ya hari umuntu aba yifuza gutamba ariko akibaza ati mbega akakazi nina kinjiramo nkagafata nk'akazi kweri karashobora kungaburira tubwire hajya gutamba umuntu karashobora kumugaburira ku kazi ko gutamba ico kibazo ubajije ikibazo ciza mbo umva cyambere kwanza mbo nta mwuga udakiza siko kiretse wo kuroga ikintu nobwira abantu siko cyambere ico nobwira abantu cyambere nta kwirengagiza nimba ufise impano gusa wewe ni wizere ko iyo mpano yawe nibwo butunzi bwawe icyambere je naramaze gutahura ko impano yanje niyo butunzi bwanje kandi jiskamina gushika muri uno mwanya nukuntu mwandondeye ukurumva ni mwondondera mutazi akamaro k'impano yanje kurumva bo ico nobwira abantu nuko bo kwijukira bamaze kumenya ko bafise impano ukurumva boca baraba ukuntu boyikoresha iyo mpano kugira baruro bayikuremo umusaruro kuko jewe ndamaze gukuramo umusaruro mwinshi mu mpano yanje ego kandi ndabishima Imana ndashimira mwebwe muguma mudufasha kugira tugaragare mu ibintu byinshi mu interview kurumva ndabishima Imana rero niko nobwira aba dancer cyangwa abantu bafise impano nuko botohagarika kurumva bagume bakora n'inguvu bizere gusa basenga Imana bashira Imana imbere bakore cyane kurumva naho hoza abantu bakaguca intege gute wapi don't give up bandanya ukora keep focusing uzoshika kuco wifuza ego nico kintu nobwira abantu bafise impano cyo kimwe nka jewe ya hari indirimbo wigeze kuja gutambamwo indirimbo ya Uzi Designer kandi ukiri kwa Uzi Designer warigeze kuba uri muri show mu Kinama igihe Black FM yari kuroganiza ibiteramo hanyuma uri mu bantu bavuye ko wewe uba warateye amabuye iyo bakubwiye ico kintu wifata gute oya ico kintu tucihoze
cihoze mu mbazi binde ivyo ugira ubwoba ati bahava bibaza yuko ari jewe noneho urabona bijya bihe muri ivyo bintu yajeje kumbaza mbo bijya vyatubereye ibihe bibi je na wiz design siko niyo mpamvu simba nshaka gusa tubije ko kuko urumva baratubuza amahoro bivanye n'ukuntu kuvyo twakoze hajya kandi amprise ugasanga kutubuza amahoro twebwe urumva nta kintu twakoze cyo tuma basi twararenganijwe basi urumva ugasanga baguma baduzanira ama convocation ibiki badutwara kuri PG tuguma twitaba bakadukwepa tukaguma hajya bakatubesha ngo mugume hajya gushika sanga turashobora kubisimbuka mbaza ikindi kibazo ntaco hagati ya Orege na Wiz Design ninde muntu haguha amafaranga menshi mu gihe ugiye gutama muri clip yiwe mbo ariko rero abo artiste uri kuravuga vyiza wo baza vya jenyene ukambaza jenyene vyabo ukavyihoza mukadukurikirana ama clip ama video maze kwinjiramo yiwabo ko turabona kungene ushobora gushira ku bute muri video yiwabo tukavuga ati uyu muntu irifu ko bamuhaye amafaranga menshi nako dushaka kumenya ninde yamaguha amafaranga menshi hagati ya babiri muri bayi oya urumva cyambe impamvu ndakubwiye tuvyihoze vyabo ba Orege canke Wiz Design nabandi kuko umbaje kubera ikumbajije kwanza Orege na Wiz Design je maze gukorera aba star benshi bo mu Burundi turaza kubagarukako bashire bose kubera ikubajije Orege na shira bose weja zimema wewe biramaze gushika ukaja gutambira Fizo iyo bishitse ukaja gutambira Fizo izi rogo ntiziboneke ibi bya babarundi kugira kubera ikintu biboneke kandi mu gihe washimye kunywa ikinyobwa cyawe amafaranga baduhaye kugira tubagirire promotion ya babarundi bishi tukajya gutambira Fizo cyangwa ugatambira Channy Queen ni wahe muntu muri kumwe ubona yuko nezerewe kuruta abandi bantu bose Channy Queen iyo bishitse Channy Queen kuramufata kubisusu kujya anya abantu ni bashaka kuvuga ati none anya mubye nashobora kuntumwe ngavuga ati n'umuntu w'abandi oya gufata ibisusu mbo ni strategy ya choreography siko cyambere kwanza umudanseri agizwe na choreography sinzi ko choreography gitahure kurumva nukuntu mwapanze dance ukuntu kugira mupange ibintu biryohera abantu kuko ndamukoze ku bisusu nawe nyene ababizi ko nza kumukora ku bisusu twaba twabipanze aregiye nibagiye kumukora ku bisusu ukurumva nibagiye kumukora ku bisusu wenyene akambwira uze kunkora ku bisusu kugira ibintu bigende bien iyo ndiko ndaba zino foto biragaragara yuko uri mu bantu rimwe namwe baribaza ati uno mudanseri arasohokana na Channy Queen bivanye no kungene tubona yuko no mu masho menshi uri umuntu wa mbere ashira hagufi na hagufi ubwo no wowe uruta abandi gutamba babimeze gute mbo jewe sinovuga ngo ndarushije abandi gutamba gusa jewe cyambere iyo question yisubiremwe nariko ndapostinga isubiremwe iyo question nariko ndapostinga uri mu bantu ba mbere mu gihe Channy Queen yafise show tubona yuko ukunda kujya imbere yiwe cyane kuruta abandi badanseri ubwo rusumye abandi badanseri gutamba mbo ico kibazo na Channy Queen wenyene ahora yiyumvira kuko icambere je kugira Channy Queen ngaragare ndi je nyene kwa Channy Queen hari impamvu icambere urazi cari cyo brand kurumva sinokubesha je ndafise brand aha mu Burundi je ndafise brand kandi brand imwe ikomeye cyane sikuvuga ngo ndiko ndiyaminira ngo ndiko ndiyemera ya brand cyambere ni brand maze kugira brand kila muntu wese arakwemera kuba Channy Queen yampamagaye ndi je nyene hajya ni kubera aziko brand yanje niwe birashobora kujana kandi je ndafise abantu banyemera bankurikirana mu marezo social ndibazo urabizi anwaye je nyene aravuga ewana ndamuhamagaye Brown Afrodancer ni wanje kandi ndamwemera cyane ndazi arabikora bien kandi ndabikora n'ubu turacafise ama tournée ama tuzotourna urumva tuzozunguruka intara nyinshi tuzoba turi kumwe je nyene nka Brown Afrodancer kurumva abandi nabo sinzi impamvu atabiyumvira sinzi impamvu peut-être ashobora kuba hari akantu gatuma atabiyumvira hari abantu benshi bashaka kumenya Channy Queen woba uri umudanseri wiwe official bimeze gute jewe mbo chambere kwanza sindu umudanseri gusa kila kintu urumva sinzi kuno no bivuga ndi umuntu yo hafi ndi famille ndi umugenzi ndi byose ndazi ko maze gutambira aba diaspora beshi mu maklipe hajya dojo sana bakunda kuvuga ko ari umuntu wa mbere atanga amafaranga menshi ego adojo sana nivyo wari kuvuga uwundi sinari kwemerera ado twarakoranye bien
cyane gose aratanga kanoti. Indirimbo ni indirimbo yamenyekanye ndetse iranka amavyuzi menshi akomeye cyane. Bazi yuko indirimbo imaze gukurikiranwa n'umudanseri ashaduga cyane. Uri mu bantu bavuga yuko ari wigije bagiye abadanseri bose bagiye muri bagiye abadanseri bose byagenze gute kugira ushobore kuvuga ati ni mutambuko nuko niko indirimbo iza kujyo. Yego mbo jewe nkuko nakubwiye natangiye kubwira choreographe agenda mu choreographe naziga dance bafizo bagira uku urabona bijya byose mbo genda mu choreographe ndashobora kumva indirimbo nkaca mvuga izi dance zirakenewe muri indirimbo bijya byose ni batamvye ni je naberetse bijya bajya bakobwa bari ariho bamwe bari muri timu yanje urumva nabandi narondeye ku ruhande adojo sana ramiyo diri yo kumbwira ndondera abakobwa ndabapangira ivyo batamba muri clip niyo mpamvu ijya ndirimbo babonye zijya dance bajya bakobwa batamvye na Fizo na Do baguma bakora bijya mbo ni jewe ni je nari umukoreographer. Nuwe musani amaze kugupostinga ukabona yuko indoto zawe udishitse kubivanye n'izina afise? Mbo jewe ni benshi bamaze kumpostinga kandi benshi bafise amazina gusa ico noshimira kwanza ba promoters siko mbo Mr Yasin ndamwemera cyane gose. Mr Yasin ashobora kumposta urumva akavuga n'amateka yanje ntafise ntarashikako akayavuga yose nico ndamukundira Yasin mbo Channy Queen hoho arampostinga urumva anyamiza ku ma status kurumva aranyishimira arampostinga ku ma page we ya Facebook Instagram hose aranshirako urumva mbo ba design barapostinga turi kumwe turafata amafoto bagapostinga uko nyene mbo ni nka benshi bampostinga nkavuga vraiment ariko Yasin na Channy Queen ndabemera cyane. Mu bindi bihugu turabona ko abadanseri babayeho neza ugasanga bafise amazu yabo. Niki gituma mu Burundi tutabona abadanseri badatera imbere tuvuga ati bafise umuduga kwerega bawukuye mu kazi kawo mu gihe tubona mu bindi bihugu tubona ko abadanseri babayeho neza. Mbo urazi impamvu ikibazo ingorane aho iri mu Burundi impamvu abadanseri ugasanga umusaruro si mwinshi ari ukuntu batitaho impano zose mu Burundi bitaho urumva umupira ndabesha umupira barahuha urumva ikibanza kiniya cyane ngaha muri guverinema urumva sinzi icerekeye umuziki dance mvuze umuziki na dance birimo siko mbo comedy bariko barayitaho cyane dance gusa ariko ukuntu ikintu je nama niyumvira dance kugira bayiteho cyane guverinema bizotuva ko twebwe abadanseri muzo bigenza gute mu gihe abandi bavuga yuko byananiwe babivuga ariko bigaherera mu nzira? Oya twebwe urumva icambere kwanza batugirire kwanza droit d'auteur urumva kuko ngaha kira mudanseri wese avutse kira umuntu wese avutse arashaka abo mudanseri urumva amenye gutamba gusaga pa kamwe kadanse kamwe gagasubiramo bien akacaza agapimanisha urumva akigereranya na Brown Afro Dance. Je mfise imyaka myinshi ndiko ndatamba myinshi cyane gose ariko akana kejo ngo jewe turangana na Brown Afro Dance urumva twubahane dukora ibintu urumva tuba ba professionnel tubikundisha abantu urumva twiyubahe mu kazi kiwacu dukore urumva dufise ahantu dushaka gushika urumva twitura ama societe tuba abantu dufise ubwenge urumva nituba bayiretre kurumva ivyo byose nitwabishikako nitwamara kuba abantu biyubashe mu mugayi wacu tukawuha agaciro urumva deja na guverinoma izodutahura tuguma tuyitawuza nyene bukebuke tubereka ko dukunze ibintu by'iwacu dance career y'iwacu ya dance tukabereka ko basi ko tuyishimiye ndavye nko mu bindi bihugu babayeho bien cyane. Nijya ejo muri Tanzania umudanseri w'umutiparaho Mario yaguze imodoka kandi Mario niwe yamuhaye urufunguruzo akavuga narababaye cyane gose me ntaco never give up tuzoshika tuzoshika biramaze gushika mugahura na Danikuru kamubwira ati aka kazi kacu dushobore gushinga umugukomeye cyane tuje gusaba na sponsor ko Danikuru numwe mu badanseri ngaha mu Burundi tuvuga yuko na wenyene ari mu bantu bamaze gukora ibintu byinshi ariko tubona umenga ntaboneka hajya social media ifashiki umuntu wari wese asanzwe ari muri industry. Mbo social media cyambere kwanza mbo sinshaka kuvuga kuri iryo zina jeje kuvuga sinshaka kurivugira ko cyane byiza wumbaza mbo urumva byerekejeho cyane niyo mpamvu nari nakubujije ureke kumbaza bya bande
bo social media ni ikintu ca mbere urumva maze kuvuga yuko ndeke kukubaza ni mu gihe abantu basha biyumvira ati mbega hajya abadanseri nawe bonyene ubwabo ntibakundana mu gihe tubona mu bindi bihugu yivuze umudanseri mugenzi w'umuwundi muntu ubona umenga boryoherwa bagashaka kuvuga n'amateka bataziranyeko oya urumva si kuvuga ngo nitukundana nitugira gute urumva bivana kwanza n'umuntu ubwiwe kwanza kuno ameze je kubganje vraiment ego wambwiye uramamagaye ngatu yage byerekeye iby'iwanje amateka yiwanje ego irevre amateka urayazi yiwanje ni bon ariko kumbaza iby'undi muntu urashobora kumbaza ntaco alez urumva nous sommes les mêmes turabavandimwe alez nibisanzwe mbo reka mbandanye kwico kibazo wambajije mbo rezo sose cyambere kuri social media ifasha kila mu artiste wese ano na 9% kurumva urazi ko kuri urashobora kubeshwaho na rezo social ukicarira gusa ngaho akaguruka kandi kurumva uguma wikubitira ugwagwa amafaranga aguma yinjira muri konti kubera iki rezo social kurumva rero niyo mpamvu ndakubwiye rezo social irashobora kudufasha urumva urashobora kuba ufise impano ariko gasanga ubibujumbura ushaka umuntu ava imwaro kurumva amenye ko utamba amenye impano ya ujya mu tipa rafise impano yego rezo social irafasha cyane mu gihe ushobora kugera mu ibarabara bakakuyitirira buvanye n'indirimbo shashe ya Orege ubigenza gute uracangira n'amaguru canke ushawiyegeza kwa kundi nyene tuziuka uyu muntu amaze kuba umustar akamenyekana mu bantu bitari ngombwa yuko yiyereka oya mbo kwiyerekana mbo sometime ari ukuntu cyitwa umaze niyo mpamvu nakubwiye umaze gutahura ko ufise brand urumva deja ubu ufise abantu bagukurikirana kandi abo bantu bagukurikirana hari ukuntu bakubona akavuga umuntu ntasanzwe bivanye n'ibintu akora ukuntu amaze kwiyubaka rero ikintu cyo kugenda n'amaguru umaze guca ahantu kumva bariko barakwiyitirira indirimbo bivanye n'ukuntu wagaragaye mu ndirimbo wakoze bien niyo ndirimbo ya Orege kurumva araryoshe iyo ndirimbo ya bien cyane gose ni indirimbo vraiment aho Orege hose ahari kuri uno mwanya vraiment big up Orege ahuri big up cyane gose indirimbo ya bien mbo naje narakoze ibishoboka byose kugira dances zirimo ziryohere amaso urumva kandi narabikoze bien ndibaza arabibonye ibintu byaragenze neza hano hose kuva urabona kuva igisohoka ndamaze kuronka ama message ashika kwijana bako barambwira félicitations mwaratamvye bien ego igihe hari igiteramo cy'abarundi nivuga ko cyari igiteramo cy'abaririvyi bo mu Burundi bose atanumwe avuyemwe kuko ari wese yaragishigikira twarabonye yuko uri kuri stage hariho umu DJ ndishobora kumuvuga izina mu gutwemeye turamuvuga izina ko turamozi umu DJ yaciye beat uri kuratamba hanyuma bigaragara yuko umenga ugiye kumusumira bimeze gute hajya wari washavuye ko mwagira mushwane kuri stage byari bihagaze gute ego mbo ndibaza ego nawe waruri hajya warabibonye kuri irya show yari y'aba artiste benshi yari le 30 c'était le 30 novembre le 30 décembre nari ndi hajya nk'umu dancer wa Channy ego mbo ukuntu byatanguye urazi imbere yo guhamagara Channy nitwebwe twatangiye kuduga kuri stage twambaye ibintu vyera nyene urumva mbo ego peu importe nibisanzwe mbo oya ijya ni choreographe nibisanzwe kubera iki twebwe tutokora ibintu bituma abantu baguma biyumvira eske bajya ni bande bijya nibiki kubera iki tuguma tubibona muri Tanzania za Rwanda natwebwe turashoboye bijya bintu twakoze hajya nibwo bwa mbere abadanseri batamba ibintu nka bijya vya Freemason vyibiki ariko dukoze bijya ntibisigura ko natwe turaba Freemason ivyo zo bimbaza ko undi munsi kurumva hama DJ rero turiko turatamba ndiko ndatamba sinzi ko wabibonye ukuntu nagiye ndiko ndatamba arakupa mixage ndiko ndatamba arayikupa mixage yari gufata 2 minutes ayikupa kuri 45 secondes naciye mvuga bwa bundi wa mutipari ariyemera kabisa kuko ujya mu DJ jewe bari bambwiye ko ari umuntu ahara cyane Balvin Smith bari doze baguma bidoga muri zya show z'abande sinzi ko yari yashavuye kubera ujya mu DJ kandi nanje ujya mu DJ rero hage byo yakoze bari bamaze kumbwira ko azobikora Alvin Smith nyene
ariko je nacinda yari ego kurumva je nashatse kumukosora hajya sinzi ko babibonye ama video gusa kubera namwubashije Channy Queen ndamwubaha cyane gose hajya uri gutera ingumu je ndafise shavu ribi cyane gose sinzi ko babibonye ahantu henshi atandukanye je ndi umuntu yubaha kandi cyane ndubaha cyane gose ndibaza urabizi ndubaha cyane gusa ujya mu DJ ahari hose vraiment ahindure kuko hajya twari guca urumva vya show nari nabihevye mvuga ndakwe urumva juste hajya ni kumara amazanya Channy Queen n'umuntu adafise beef n'abantu ego naramenye ko bijya yakoze yakubera twe tutari mu kagwi kabo bajya barafise utugwi twiwabo muri side band town DJ ugize amakosa kubavuga DJ zone balance yakore bihoze yabo n'ababono kino uri mutaji jina oya zero bino gusa vyo yakoze ntaco mu nyuma yaje kudusaba sorry byaraheze ntaco alezi gusa karagaciye nyene tu ibisanze ntaco alezi Amerika ndagushimira ego nanje ndabashimiye ewana imani bahezagire mbo akajambo kanyuma nuko nosaba abantu umva nk'aba supporters bajya abantu bafise uburyo kurumva bafashe kategori zose nkatwebwe abadanseri nk'ubu ni 2023 ifo dushikira urumva ari abadanseri bafise impano kandi benshi cyane gose urumva baze ngaha bazana uburyo dukore bakore ama agence bashiremwe abadanseri abantu bafise impano dukore hajya nkaje ntambira Channy Queen ari bindi bintu mba nshaka nshika agence y'abadanseri hajya shiremwe aba Queen video urumva umu artiste aje agashaka abadanseri yumvise gusa ko akeneye kugusa ko umudanseri acavuga ngene Brown Afro Dance arafise team yiwe kurumva juste baze badusupportinge badufate mu mugongo ama finance batuzanire hajya hama dushike ku ndoto ahantu twese nkaje sindashika ahantu nifuza kuko ndavye ibindi bihugu urumva ukuntu bamaze gutera imbere nanje umva mfise indoto yo gushika ahantu ntari kuko je simora niyemera kuko ahantu ngeze nk'ubu ndi mbona umengo sindashika aho nifuza umengo ndacatanguye rero gutamba kurumva orke ndafise ama CV menshi ndafise brand yanje irakuze cyane gose ndibaza urabizi ego ndabashimiye Jennifer Brown Afro Dance abenshi baranzi mbondo umudanseri ari independent ariko ndafise Channy Queen dukorana ankene umwanya wose arandonga ariko sico kimwe nabandi kuko unkene mfise deal na Channy Queen sinode ariko ndi umu independent yanda ukina muri video akantu hagurukira ko kanyuma nanga oya cha ndondera inbox ama tukaca tuvugana nuko bimeze urakoze cyane ego ndabashimiye cyane gose Jazimema yes bakunzi ba Choro TV kuri mikoro muri kumwe na Jazimema samba inyuma ya kamera ni Alex n'abana nkabaha amasana ameze neza cyane mubana nyemukanda subscribe na comment turabakunda cyane